Haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data. Ndagira ngo dufatanye amasengesho tubanza kuririmba indirimbo y'120 ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana fise umuntu amvugira. Ndagira ngo rero muri indirimbo tuyirangije duce dusenga dushima Imana kandi dukengurukira Imana ikomeje gukora ivyiza muri bene data. Imana iratubona, iratuzi kandi iradukunda. Yafashije mwene data aronka umwuzukuru. Imana ibihererwe icyubahiro. None rero tuduza amashimwe. Nawe mwene data uri hose ukomeze kwizera, kuko nawe umutwaro wawe Yesu arawuzi, Yesu arawufise, kandi Yesu igikuru ca byose aragomba kugutabara, agukize, agutabare, akurokore, aza kujaniwe mu bwami bwo mwijuru. Nuko rero mukomeze kuba maso, mwitegure imbere ya byose, mushira imbere izina rya Yesu mu masengesho, musenga uryamye usenga, uvyutse usenga. Imbere yuko ugira icyo ukora cyose ubanze gusenga Imana, niho ivyawe bizogenda neza kandi ukazosozera neza. None rero reka dufatanye kuririmbira Imana, tuyishimira, tuyikengurukira, maze tuduze amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwijuri imbere y'Imana fise umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Iyo Satana nyeretse ibyaha vyanje vyinshi, agomba ko nihebura ndangamiza mwijuru. Ndabaye umukiza wanje, yankuye kw'ivyo vyaha, yarantsinda nishirije ngo simbe ngipfa rubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu turumwe. Haleluya, Mana yo mwijuru, shimwa shimagizwa, shimwa habwa icubahiro, shimwa turadugije amashimwe muri kino gitondo Mana. Shimwa Mana nzima muri ukuvyuka kwacu twongeye gushima. Shimwa Mwami nuhabwa icubahiro, waradukoreye ibyiza, waradutabaye, waraturokoye, waratugiriye neza, waradutsindanishirije, waratubabariye ivyaha n'ibicumuro, waratugwaniye, waradutsindiye, waradutabaye, waraje kudukiza, waraje kuturondera, udusanga mwishayo maganya, udusanga mu mubabaro urenze, udusanga mu vyago n'agahinda. Mwami tutagira cepfo ca ruguru, nta muntu yarahariho kudukiza, kudutabara Mwami, kandi natwe ubwacu ntitwari dushoboye kwikiza no kwirokora, ariko ineza y'umwami wacu Yesu Kristo yaraje, waradusanze, wararengutse, warahaserutse Mana.
databuja wera, ni wowe Mana, ni wowe ntsinzi, ni wowe bugingo bwacu. Ijambo ryaravuga ati muhere musenga, mwami musenga ibihe byose, musenga ubudasiba, musenga ubudahumeka, musenga ibihe byose. Mwami w'icubahiro, twongeye gushima, twongeye kuduza amashimwe Mana, ibyiza urimo urakora mw'ishengero, muri groupe w'amaso. Abantu benshi barimo baragirirwa neza, barimo baratabagwa, barimo barashikama, barimo bararamiriza. Ndagushimira mwami w'icubahiro, umugeni wa Kristo arushizeho kwikangura mwami, abera bakomeze kwambara impuzu nziza zera zitanduye. Mwami w'icubahiro ndagushima Mana, wera nushimwe mwami. Ndagushimira mwene data warawugiriye neza Yesu Kristo, warayumuhaye umwuzukuru. Ndagushima mwami muvyeyi yarayibarutse. Ndagushima mwami w'icubahiro, muri aka kanya nushimwe, amashimwe mwijuru, amashimwe, amashimwe mwami. Turadugije amashimwe dukenguruka dutazira dushima Imana. Urakoze Mana yo mwijuru, data wera mwami Mana wera wo mwijuru. N'ubu turakomeje gusenga, turakomeje gusenga, dusengera abari mu ntege nke ntibarambigwe, dusengera abakristo bakomeze bashishikare, bakomeze mwami mu masengesho, niho tuyagira na data Imana yacu mwami. Data ndagushima kongeye kungirira neza, ndagushima kongeye kugira neza uyu mwene data, ndagushimira ko umugiriye neza, ndagushimira yuko ari wo mugiriye ubuntu n'imbabazi n'ikigongwe Mana. Urakoze mwami, turadugije amashimwe, turashimye mwami. Yesu nushimwa ko ari udutsindira Satani, ni udutsindira abadayimoni, ni udutsindira imyuka mibi, ni udutsindira ibyaha, ni uduharira, ni utuneshereza, ni utubabarira ibicumuro n'ibyaha byacu mwami, ni uduha intege n'imbaraga. Ndasengera mwami abacitse intege, abadendebukiwe, ubaha inkomezi, ubaha ubushobozi bwo kunesha n'ubwo gutsinda n'ubwo gukuraho ibitero byose mwami. Babihonyore, babihonyange mwami. Waravuze atemba haye ububasha bwo gonyera inzoka na sikoropiyo. Ndasenze mwami kugira ngo abera bawe ubaha inkomezi zo kunesha n'izo gutsinda, bakomeze kunesha Mana yo mwijuru mwami. Birabereye, birakwiriye guhora dusenga, tugatazira, tugashima, tugakenguruka mwami. Ndagushimira, urera Mana, uragororotse Mana. Izina ryawe rihabwe icubahiro Yesu. Ndasengera umugeni wa Kristo, ndasengera abari mu rugendo, ndasengera abakijijwe aho bari hose, ubahe inkomezi, ubahe gutsinda, ubahe kunesha, ubahe kwambara inkomezi z'iburyo n'ibumoso, ubahe kugwana, bambara ibigwanisho byose by'Imana, bakomeze bagenda, bakomeze mwami. Ijambo ryaravuga ngo abiteze uhoraho ntibazokwigira bacika intege namba, kuko bazogurukisha amabanki nk'ukuma, bagenda ntibaruhe. Ngo imisore kwicaye gatemba n'imikangaro na dende bukigwa, ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha. Mwami uduhe kwama tugenda mwami, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Uduhe gukomezwa, uduhe gushishikara, uduhe kubandanya mwami. Ntagira abarambigwa, ariko bakomeze kwambara inkomezi mwami w'icubahiro. Ubw'ibihe turimo ari ibihe bitugaragariza yuko turi mu minsi ya nyuma. Birakwiriye ko dukwiriye kuvyuka gusenga, kumutaka tugasenga, kumugoroba tugasenga, bukeye tugasenga, kandi tukiyeza mwami. Ndasengera ubugingo bwacu kugira ngo uduhe kwezwa, uduhe kwera, kuko mwami utejejwe atazokubona mwami. Ndasengera abera bose aho bari hose, ubaha inkomezi zo kunesha n'izo gutsinda n'izo gusangangura ivyaha n'icaha n'igisa n'icaha mwami w'icubahiro Mana. Ndasavye mwami kugira ngo abo waremye mu ishusho yawe bakomeze kukwizera, bakomeze kugusenga, bakomeze kukwambaza no kugutazira no guhimbaza mwami Yesu Kristo. Mwami tukuririmbire mwami, tutazira icubahiro cawe, tutazira izina ryawe mwami Yesu wanje mwami. Ndasengera amahanga yose yongere kwambaza izina ry'uhoraho. Ndasengera abari hirya no hino mu mahanga yose, mu makungu yose, mu ndimi zose mwami Yesu Kristo. Izina ryawe ryamamare, ubwami bwawe bushike hose, bugere hose, bugere kure mwami Yesu Kristo. Ndasavye mwami Yesu, nkuko ijambo ryawe rivuga ngo urakaza mwami Yesu. Mwami turasavye ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe nibuze Mana, nibuze budutabare, nibuze budukize umwansi, budukize ibitero, budukize izi ntambara zo mw'isi, budukize mwami ibivyaha byo mw'isi bitubuza mwami Mana nzima kukubona mwami. Y'isi mwami yarengewe n'ivyaha n'ibicumuro, turatabaje mwami ngo ubwami bwawe buze mwami. Urakoze mwami. Birabonekana ko turi mu misi ya nyuma, imisi y'imperuka, imisi tugaragariza yuko ari mu gihe ca nyuma cyuko mwami Yesu Kristo wari we wese agomba guhora senga, akamasenga buri munsi, akamatazira Imana, akamashima Imana, akamakengurukira Imana ibihe byose ko bukeye ko bwije mwami. Uduhe gusenga mwami. Turatujije icitwa icaha cose, turaturiye icitwa icaha cose, turaturiye icitwa icaha cose, ndaturiye icitwa icaha cose, ndaturiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibibi n'ibicumuro n'ibigabitanye biranduranwe n'imizi mu izina rya Yesu mwami. Ndasengera
ndasengera Yesu wa Nazareti, umwene data Yesu wa Nazareti yabuze umuryango wiwe, yabuze umuvyeyi wiwe, ndamusabiye kugira ngo Yesu abari wewe uwirura abasigaye, ubirure mwami. Mwene data umwirure, yabuze umuvyeyi wiwe mwami, ndasavye kugira ngo umwirure, wongere kumwirura mw'izina rya Yesu. N'abasigaye mwami, abana n'abuzukuru, data buja wera n'ibibondo vyiwe n'umuryango wiwe mwami, bose abasigaye mwami wacu Yesu bakomeze kwizera, kuko mwami bakirijwe twese tuzohurira mw'ijuru. Mwami Yesu wa Nazareti, turasengera abari mu vyago n'intambara, wongeye kubakiza, abari mu gahinda, abari mu bibazo, abari mu bagogwa, abari mu bigeragezo, batabaremwo. Yesu wa Nazareti, wongere kubagenderera no kubagirira neza. Mwami wanje, mana yanje, abagwayi wakize, ubugwayi bw'uburyo bwose bwongere gukira, ingwara zose zongere kugenda, zongere guhunga, abagwayi ingwara zo mu mutwe wongere gukira mw'izina rya Yesu wa Nazareti. Wera wo mw'ijuru, batabare, ubarokore, ubagirire neza, batabare, ubabere intsinzi mwami. Abagwayi mu mugongo, imigongo ikire mw'izina rya Yesu Kristo. Abagwayi maestoma yongere gukira, mushishito bohoka, kiriyo ngwara mw'izina rya Yesu. Abagwayi amafyigo kira mw'izina rya Yesu. Abagwayi bikomere n'ibidonda munda bongere kubohoka, bongere gutabagwa mwami Yesu, bagenderere, bagirire neza mwami wanje Yesu wa Nazareti. Abagwayi ingwara zidakira zongere gukira, diabeti kire mw'izina rya Yesu. Ubugwayi bw'uburyo bwose, ingwara zose zananiranye zikananira abaganga zongere gukira mw'izina rya Yesu. Ndaturije ingwara diabeti yongere gusohoka, yongere kuva muri umuntu mw'izina rya Yesu, igenda itekere burundu mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengera mwami uyu mumama yiteguye kubona kibondo, muhe kubona ikibondo mwami Yesu wa Nazareti. Ndasengera n'uyu mama yibungenze mwami Yesu Kristo, muhe kugera muri cagiye ciza cyo kwibaruka umwana, uramurinda Yesu. Ndagushimira abibarutse, abaronse ibibondo, baragiriwe ubuntu, kandi mwami warumvise ugusenga kwacu, warumvise ugusenga k'umuvyeyi, warumvise ugusenga kw'ishengero, warumvise ugusenga kwa grupe b'amaso. Abantu benshi bagenda babona ibisubizo, bagirirwa neza mwami. Ndagushimira ku bantu bariko baragushingira intahe, bagushima, bagutazira, baduza amashimwe, bahimbaza, batazira, bakenguruka mwami wanje, mana yanje, wera wo mw'ijuru, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze Yesu wa Nazareti, urakoze mwami w'amahoro, mwami nushimwe, mwami nuhabwa icubahiro. Urera uhoraho Imana nyingabo, ijuru n'isi ryo icubahiro cawe mwami. Mwami wamuduha guhora dusenga ubudasiba, dusenga ubudahumeka mwami. Dukomeze kwambara inkomezi mwami wanje, mana yanje, dusavye ngo gikuru ca byose dukomeze kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibisigaye niho tuzobihabwa, tukazovyongerwa mwami Yesu, tugahora twama tugavye tunesha, dutsinda mwami Yesu wa Nazareti. Tufise ukwizera kwacu mwami kurahamye, kuko twubatse ku rutare muri Kristo Yesu. Niwe rutare, Yesu niwe twubatse ko, Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe ntsinzi, Yesu niwe mahoro mwami. Ni vyiza gusenga, ni vyiza gusenga mana, wewe ukora ivyiza, waratabaye abantu benshi, wararokoye abantu benshi warabagiriye neza. N'ubu mwami ukomeje gukorera ivyiza abantu benshi, komeza gutabara no gukiza no kurokora mwami. Ubwami bwawe ukomeze gusasagara mwami, ubushobozi bwawe busasagare mw'isi, ubwami bwawe buze mwami. Ingoma ya Mesi yongere kuza gutabara no gukiza no kurokora iyisi mwami Yesu. Turanyotire kubona gucungurwa kwacu mwami, gucungurwa kw'imibiri yacu, kugira ngo Yesu tuje kutabagwa, kuruhukana n'uwera mw'ijuru, kuko waravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, ariko mwizere Imana, nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba mwami Yesu. Warakoze, waraduhaye isezerano ryiza mwami. Ntidukwiye guceceka, ntidukwiye kurambirwa, ntidukwiye kwihebura, ntidukwiye gucika intege, ariko dukwiriye kumana ivyizigiro yuko mwami hari umunsi tuzokubona, tukakubona uje kudutora mwami Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, nushimwe, nuhabwe icubahiro. Waratabaye Yobu, aravuga ngo umucunguzi wanyu nzomubona afise umubiri, ngo azohagarara kw'isi mwami Yesu. Kandi yarakubonye uhoraho, waramutabaye, waramurengutseko, waramuserutseko, waramubereye ibisubizo mwami. Ivyo yari yabuze byose, ibintu byose yari yabuze yarabisubijwe, abana yarabasubijwe, itunga yararisubijwe. Bisobanurwa ngo abizera mwami, nubwo boshikwa mu vyago bidasanzwe, amaherezo mwami bazobisozera, bazobivamwo, bazobirangiza, maze barusozere neza mwami Yesu Kristo. Ukwizera ntaco azobura, ukwizera ntaco azokena mwami. Nico gituma dukomba kwizera. Ndizeye mwami ko ariho
mukiza mutabazi wanje, ndizeye ko ari we buhungiro bwanje, ndizeye ko ari we ntsinzi yanje, ndizeye ko ari we mahoro yanje, ndizeye ko ari we mukiza wanje, murokozi wanje, mutabazi wanje, ndizeye ko ari uzomvana mu isi ukankiza ukandokora ukazondugana mu bwami bwawe butazohangura, ndizeye yuko warokoye abantu benshi, wakijije abantu benshi, ndizeye ko hari abantu benshi batabawe babonye ibitangaza n'ibisubizo. Mwami ndasengera baguye n'abarambiwe n'abacitse intege n'ababivuyemwe bongere kugaruka, bihane, bizere, bakizwe, basenge. Yesu ndagushima ko bariko barasenga, bariko baraduza amashimwe, bariko barahimbaza, bariko baratazira, bariko barakenguruka, bariko barashima Imana. Wongere kubagirira neza, ubabera intsinzi, ubabera ibisubizo, ubabera inyishu mu bibazo byabo. Mwami Yesu aho bari hose batabare, ubakure ku misozi n'ibitero byabateye, ubakure ku bibazo n'intambara zibariko, ubakure ko imiyaga mibi yose yabarayeko, batabare, ubarokore, ubakize, ubagirire neza. Mwami urakoze, mwami wanje Yesu, ndasavye amaraso yawe Yesu ngere kutwuhagira guhera mu rutwariro kugeza mu goro rw'ikirenge. Mwami amaraso yawe twozicana akaha, ijambo ryawe ravuga ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizohinduka vyere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Mwami ndasavye ngo twoze ibyaha, uduharire icana akaha, ibyaha byacu bihanagurike Mana Yesu. Umutima wanje ndawugushikirije, ndawuguhaye, ndakuyeguriye, ndaje Mwami Yesu, ntabara undokore, unkize ibitero byose byo mwisi, unkize Mwami Yesu ibintu byose biko birahuragiza ubwoko bwawe, bitogira ubasha, bibaveko, bitekere, bihunge, bigende. Mwami fasha umwene data umukozi wawe, umurinde, umuzigame, muhe gukorera, muhe gusenga, muhe kwama gutazira, umukozi wawe muhe kumwama ashikamye, yamashikamye buri munsi, mushikamye mwambara inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaranesheje isi, yaratsinze isi na Satani, nta na kimwe gifise ububasha imbere ya Yesu umwana w'Imana nzima. Yaratsinze urupfu na kuzimu, yaratsinze, yarazutse, niwe yashurije abasinziriye. Mwami Yesu nzokama nkwizigira cane, nzokama nkuririmbira, ngutazira, ngushima, ngukenguruka ibyiza byose Yesu, ko wankoreye ibikomeye, wankoreye ibitangazo, warancunguye, warambambiwe ku musaraba Igorogota. Nico gituma ngushima, nico gituma Mwami ngupfukamira, nkaguhimbaza, nkagutazira ibihe byose, nzokwama ngushima. Mwami urakoze Mana yanje, urakoze abantu benshi babohoka, bagatabagwa, bagakira, bagatabagwa, bakarokoka. Mwami ndagushimira ibyiza birimwo birakoreka muri groupe w'amaso, ibyiza birimwo birakoreka mu bana bawe, mu ishengero ryawe, mu bwoko bwawe, mubera bose. Urakoze Mana, numva mfise umunezero, ndumva mfise umunezero, numva mfise umunezero n'ibyishimo no gutazira Imana no gukenguruka, kuko Mwami wadukoreye bikomeye. Mwami Yesu, nkuko watabaye Abisirayeli ingabo za Farawo wazinuze mu kiyaga, warabarokoye, none natwe waradukoye kw'ivyaha, waradukoye kw'ibicumuro, waradukoye kw'ibigabitanyo, waraturokoye kugira ngo duhore tuzi imbere zawe tugusenga. Mwami Yesu, ntituza durondera ivyisi twaravyirukanye, nibitekere bihunge, ivyisi nibituva inyuma, nibituveko, ntavyo dushaka, ntitugishaka. Mwami ivyisi ntaco bimaze, nivy'ubusa gusa. Mwami umusiguzi aravuze ngo vyose n'ubusa gusa. Mwami Yesu Kristo, Mwami turasavye ngo turuhure imitwaro yose, udutabare imitwaro yose ituveko, itekere igende mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zongere kudutabara, zidukure mu kaga, abantu bose barimwo bakize, batabara, barokore, babera intsinzi, babera ubushobozi, babera intsinzi mu izina rya Yesu. Mwami tabara ubwoko bwawe aho bari hose, bakomeze gutabagwa, bakomeze kwambara inkomezi iburyo n'ibumoso, bagwana urugamba, bagwana inkundura, bakomeze gutsinda no kunesha mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibica Imana isumba byose. Urakoze, izina ryawe nirishemagizwa, rihimbazwe. Urakoze Yesu, urakoze Mana yacu, ngushimiye, ngukengurukire ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Yesu. Bishimirwe Mwami, ubishimirwe. Ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina rye waducunguye Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha, mushishikare gusenga Imana mutarambirwa. Yesu ari ku ngoma kandi agiye kuza gutora ishengero ry'Imana. Haleluya. Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Amen.